Odi. Dodo. Bon weekend d'abord. Meze neza. Mama boss, uramona kwanza. Ashimugende. Nindabaye kare. Uvaze natwugururi. Abakobwa yikorera amaze kumenyera amafaranga yiwe. Biragoye ko ufata ingo uja kubaka. Zageze gero gufata ingo yo kubaka we. Umukobwa aba femme independante kabisa. Bana biragoye. Nibaza ko ivyo bintu atabuhamye bifisemo. Bon, rero ko ndumudandaza sinzogira mariage. Wewe, oye nkawe sinzi kabisa. Nkumaze kuri amafaranga yawe gadodo. Wewe biragoye nta rero umuntu tunakwigira. Franike nagenda kubwiye ko 2025 nzogira mariage. Ndakubwira ikintu kimwe basi. Je nukuri ikintu na mparambwira Imana. Je sinshaka umugabo afise amafaranga. Nshaka umugabo nkunda. Kandi akijijwe. Nivyo bintu bibiri. Akijijwa kandi ankunda. Ivyisi tuzobirondera. Amandondere kwanza amandondere inoti yiwanje. Ibintu byoroshe. Zarakoroheye. Jewe byaranyoroheye kuko ivyo nipfuza nivyo namusanganye. Nubwo bitagenze neza, Satana akabiba akavyinjiramo kandi akadusumbya inguvu. Ndinze nemera ko tugira mariage nuko nabona ko ivyo nasavye Imana yarabifise. Mugabo ntaco nshima Imana. Abandi bazogutanga none muri 2025. Muri 2025 ovad arabizi kandi. Ntazogutanga. Yarampaye n'uruhusha ubu. Kamere yaranyankiye kandi ndamushima. Yarahugiye gutugambira utakagira inkuru. Yarahugiye ngo yari yarambujije ko ntazogira mariage n'undi mu papa atari papa wiyo. Ariko ubu yaranyemereye. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomenizera ko meze neza murose. Mwiwe canke muramutse bivanye na umurere. My name is Franny, the answer in African TV. Sonda gwikaze yose ugatukana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Swiss, ndetse n'abigo vy'abarabu ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite. Mugi mwese ndabaye kazi kuri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango munini. Yes, n'umunsi udasanzwe abona ko turi mu Gihosha. Exactement ahantu bita gute sindahibuka neza ariko hano ko turi mu misozi ni ryosha rirare cyane ariko yes muze tujanda afise tuje kuraba umwe mu badamu yantwata n'umugwiza tunga umwe mu badamu bafise amafaranga mu badamu bafise amafaranga ariko kandi afise business yiwe tuzogana byinshi bigiye bitandukanye aho tuzakuganira byinshi yibatse sigaye ninje mu rupago rw'abantu na dodora aha umuntu usanga ari himbwa Sawa. Meze neza. Amakuru ya. Okay. Imani haje. Akagira iki? Akarateka. Nje ku masaha meza. Turaza gusangira. Yes, uniyo vadja n'umwana wa Dodo Fashion. Yes, Dodo Fashion muramuzi. Yes, nkuko rero mubibona aha ni mu rupangu hose asanzwe aba. Yes, nkuko nakora babwira rero n'umwe madamu ufite amafaranga ariko kandi n'umwe madamu kandi babakozi cyane gose ngo reka arateka. Nzi ko tuzana na kamera mugabo kandi yabita dusangira program kugira ngo tuze gusangira kuri uno munsi. Odi. Dodo. Bon weekend d'abord. Meze neza. Mama boss, uramona kwanza. Ashimugende. Nindabaye kare. Uvaze natwugururi. Agatareka arateka nabwo ati Imana ishimwe shaka ku masaha meza. Umumama mu rugo. Karadute. Oya kameme. Oya none mwose afite igikoni ciwe muhira. Karibu rero. Oya manzi ndabere kwanza. Ndaro mwicare mu saro. Turaje ubiriza. Nukuri kw'Imana. Umuco twana tusangiye. Navutse neza, Natetse n'amafiriti, gavura. N'ibindi raza ku. Nkunda umuco. Haro n'ibindi mverera. Yego. Biti. Jenny sawa ndashima makuru makamusha mverera. Kubera iki umuje ngaha. Bon, jewe navuga ati ko mbiye kuri mu gikoni ntegerezwa kuza. Uvaje avuye ngo ndi mu gikoni. Ariko urasa neza, muri weekend ubusa neza ntuka. Kandi ndikunda teka. Uruvuye. Akora uko wambaye tendo sport.
navuye muri siporo ndaza guteka rero tukica turya imisosi none iyo siporo gumukuru ukaje umuvyibuha nkuko ubonye none gute siporo sindayikora kugira nonde ndayikora kugira ngire ubuzima bwiza Ukano niko umwaka mushasha kwanza muramuze siripite vraiment ndashaka kandi gusura kandi ukubona umwaka mushasha wifuza ibintu byinshi abakunzi ba Dodo era muraza kubinyifuriza hanyuma ni mugende babaye kariho muri salo genda mwishandaje ndabazimana sawa turaje yes merci beaucoup yitwa Dodo ahora ko yagabo twakire mu rugi wiwe ko musanze ugikoni yes gumana natwe maze kwandika ibintu bitandukanye tuzoganira byinshi ku mwaka wa 2024 tuzoganira byinshi ku mwaka wa 2025 kandi twinjiyemo n'ibikorwa byinshi asanzwe akora tubona ko umengo filme umengo yarayihevye gatonya ubunya ari muri business cyane gose gusubumba amareresi kandi twaramukundiye mu cyane gose yes tuza kuba turi kumwe asante sana ya ndasite mu rugo kwa Dodo urahashitse okay utanguye kumeneka kubera wewe twatetse ikindi kinone ndetse ise kugenya ne by'abantu abasirimu by'abantu batari kuri regime okay no uri regime ubona ntagenge amafiriti ujya amafiriti ahubwo nyene kwavuze yuko byose bikanye Dodo kwavuze yuko ukora sport apana kugira wonde ubu vyibuheje genre ntibukubangamira canke ubaramaze kumenyera kumenga kuvyibuha cyane ntibikuremeye uri munini nya Dodo ukuri munini ya usibe bingaho ubu oya vyavura usibe bingaho ubu oya ntavyo novuga ndazura renga izibiro ijana na sivyo ivyo fise byose ibaze kuba ufise ibiro birenga ijana mugabo kumva ko ataco bigutwaye ndamahoro ni bon karibo none urakoze cyane dusenge dusenga dusenga doje kwarura kumva tuti oya tubanze tubisenge ubanza kubisenga bataravyaro okay sawa tusenga ntaco dusengere nta kibazo ata mu izina rya Yesu turagushimiye turaguha icubahiro yamvura ikiganza hezagire bino bifungurwa mwami Yesu hezagire aho byavuye uhongera umugisha amoko birendeye hezagire natwe tubifungure tubishima ku bwawe Yesu iwanyu muhora musenga turasenga okay karibu rero ngenda gusengera murakoze bigutembe neza rero urabizi ko utari umushitsi je oya sindo mushitsi je oya je sinibanira kandi je vuma je sinibanira kabisa hamanuru nawe uze kwihangana no vraiment we turagutahije turamutahije cyane gose yes Dodo makuru rero ni bon umwaka wa 2024 wawe umwaka wa d'abord umeze gute kuri wewe kubera ko no mwaka haje ibintu bishasha Dodo tumona kuri ntambwe idasanzwe 2024 umwaka umeze gute kwanza kuri wewe umwaka umeze neza ego umwaka wose wa mari mwiza abasha hari umwaka w'ibibazo jewe kumbure ushaka kuba ari umwaka w'ibibazo ariko uburya umwaka wose ububayemo ukawurangiza ukomeye ushima Imana kuko hariho abandi nk'ubu we nta bagenzi bawe bapfuye muri 2024 mugabo uriho none kubera tubona ibyagenze nabi gusa n'iryo nishimye d'abord turashimye Imana ko Imana yatuzigamye tukaba dukomeye ibindi byose bizogenda neza yes ego ivyo byose nivyo umuntu kuba yarakomeye ivyo nyume ngo twarabaye nivyo Imana baradukoreye kandi n'ubuntu mugabo umengo n'ubuzima kuba umuntu avuduka gapfa donc n'ubuzima mugabo hari ibindi bintu biba mu buzima ma réussite ivyo wakoze bikagenda neza abantu benshi bahuye ari imyaka myinshi wahuye n'ibibazo bitandukanye bivyo ubuzima busanzwe canke bwa business urumva ko ariko biratandukanye ukumaka uheze wewe abantu bagereje kuraba barabonye ko ibintu byawe byagerageje cyane gutera imbere abantu bataza hakorera sako muje kuhatembera turaza kuhavuga kugira ngo muje no kumuvisita uratembera cyane gose atanahavuze ndaza kuhivugira ubugero utahavuze none yes yawo umwaka umeze gute kuri wewe d'abord watanguye gute umwaka wagenze gute kuri wewe none nagiye twakubanza tukarya kwanza tujye kuma tuvuga tutariko turajya tuvuge basiga ikiganiro ntara nagukwakwanije okay bon reka no mwaka wagenze neza ndashima Imana ibyadusitaje ntibyabuze burya umuntu wese ntigera abura ibimutsitaza ibitagenda neza na cyane cyane mu rudandaza ntihabura agahaze hari ibyo dukora tugahomba ibyo dukora tukunguka rero hamwe biragenda neza ahandi bikanga rero mw'ibyo turashima Imana muri byose none kumwe ari bindashaka cyane navyo ubona ibyo Imana yagukuriye Dodo umwaka nukuri yarabikoze byinshi kandi no bizobikora
aya si ngombwa hari igihe umwaka uhinduka bo mu vyo wizeye kubera iki twaturi izobikora Amen. hari iyindi ntambwe dukeneye gushikako Yes, saha yes. gusa ngo dushaka gushika muri ivyo narivye neza ngo saha gusa ngo hariho n'ahandi ngo ndashaka ko hangeze rero nanje hari ahandi nshaka ko Imana ingeze ndacari hariya kure Bo mbere ko dufungura ndashaka dufata simeka nk'itatu gusa basi ndakuganirize gatonya kugira ngo mayendo ndere apeti kwiriye nawe entre tawari uvuye muri sport sibyo yego yes bon sport n'ubuzima bwawe ni bimwe mu bintu no munsi Dodo abantu bamaze kumumenyera baramuzi n'umudandaza ariko baramuzi ko ari umudamu ibere ngahanye ni mu gisagara ari focus n'ubudandaza bwiwe ndetse n'ibindi ariko bijyanye sinema waramaze guheba narisi ko ari ivyo nyene gira umbazi yego vre warahevye burundu reka ndacishure ntarahajya ngo mpage nukuri je sinahevye sinema ntabanteranyeko ariko abamaze kuza aho nkorera murabona ko nahinduye ikibanza narunguruje rero umwanya mbana muto bivanye n'ivyo nkora jewe nsigaye nkora location cyane gusumba kudandaza impuzu rero umwanya urambana muto kugira abagenzi banje bagume basa neza n'abantu nyene bakeneye kwambara imvutano nziza nsanga umwanya wanje wabaye muto bica bisaba ko bimwe mbanza nkabireka nkaca nkora ibindi urumva sino cyane nguma nkina sinema gusa nkagiye guhiga umukate w'abana rero sinema sinayihevye mugabo ndi muri pause gatoya navyishuye wagiye muri pause nagiye muri pause ku mpamvu y'ubundi buzima ndimo yes tuzaganira cyane cyane ku buzima bwa Dodo nyene amahisi twagiye uraronka uri mu mu bantu bateye imbere biboneka ndashima Imana uri mu bantu bafise iyo bavuye mugabo kandi iterambere ryabo ubona yuko bona mama ngo ryarihuse mugabo ni uzibanga nyine vyagenze bivanye n'ingene twakubonye n'ingene waje mu n'ingene abantu bakumenye ariko ingene twabonye ibivuze twabonye byose biduga cyane gose ibanga niri nta banga ryabayemo nawe usanga ari amadeni nandi ko ndakoresha tata madamu mwiza nkawe yakoresha amadeni none abadandaza ntidufise intuze usanga ndi kunkoresha ideni rya banki Dodo wewe ariko abivuga ngo nateye imbere ngo ku muvuduko sinateye imbere ku muvuduko vraiment nagiye buke buke kandi sindatera imbere mugabo ndashima aho ngejeje yes ndashima Imana muga sinanateye imbere ku muvuduko nagiye buke buke hama ntinda ndashika aho ngeze kandi Imana yarakoze mugabo sini none ugerageje kubaje natanguye business muri 2018 imyaka 6 yego none wumva uno munsi novuga ngo narateye imbere gose hari imyaka maze hama we tuzinanye guhera 2022 na 2021 na 2021 basi we umaze guhera 2022 niho watanguye kubona ivyo nkora yes yego none guhera 2022 ubu twaba turi muri 2025 uravye aho wansanze ugacura abahongeze umva hari umuvuduko muremure wahaba kure cyane Dodo nagusanze muri ntuzenya ukora muri Paris ahantu hatoye ariko no musa ahantu ukora n'ahantu hanini hari iyo myaka rero iheze none sinungutse gamwe abantu ari abantu bakora bigahomba ahubwo baza kutubwira umuti nawe ukoresha baza kutubwira mu mwaka baza kutubwira umuti kubera nkoresha nukuri nkoresha amavi ndafukama nkasenga Imana kuri Imana nukuri ncira inzira ndere babana wangabira nibaza ko wasanze wabonye ko munzi wanje je hari abana benshi rero ivyo byose n'imigisha Imana je yakiramba rero abanyene nibo bansengera hama Imana ikabakoresha namwe mukaza mukanshorera hama nkaronka umukate w'umwana ubuzima bukabandanya Dodo uri mu muntu afite ntayikomeye nibyo nta muntu n'umwigera buri nta none Frank iriga je yapiti yahitse matobara nishinze amajambo menshi ibiganiro navyo nayo nateguye vraiment jewe ko barankubita surprise yes kaza dufungure kwanza jewe sinisonde kantiti zanje Niko utavyibuha kandi ibintu byinshi simvyibuha mukaba wanje c'est vrai simvyibushe Dodo oya naye simvyibuha kwitengeza suriye ibintu byinshi bandaza kuyongera no kuri nyuma ya kamera uriyongera nyuma ya kamera ndaza kuyongera nayo ngabo buriye uri umuhungu abantu mwe bane ugenda utanze rasi byo mwijoro ni ubisuma ibi bintu byose uriyobona bingana gute ndafatiwe ibihano mu bwoko bane nago yes turagarutse umwanya arabizi ko dukundana nayo ndamufyinisha ndagarutse uyu n'umuntu wanje turagarutse rero dufungure kwanza
muncishe mwigisho mudushe mwigisho muno ubu bwiza bw'imwe nabufungura nayo usanga mu gufungura ari atari yes merci beaucoup ça dufungura yes jewe d'abord ndahaze akoze uragabura vraiment yo uragabura gose no musi muri amwijoro Eh, nivyo byavanje oya vyasigaye nabisigaje vyo vadeza ku vyo vadeza gufungura yes turahaze nimeze neza turagoye kazi rero kandi rero ubu ndashaka kuvuga ushaka kuvuga umwite neza ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe meze neza ndahaze vraiment ubu umeze neza kandi ntiyigeze avuga ko ameze neza oya ubu ariko ubu umeze neza okay ndashaka apa urashobora bazi ko mu business umani cyane gose inyuma ya business inyuma yo ku kazi iyo uri muhira weekend abari ibihe bimeze gute weekend meze kwa kundi wasanga yansanze mu gikoni yasanze ndiko ndateka none ushikiye mu gikoni nagira hera mu gatondo ampere mu gatondo ko ni weekend yanje bimeze weekend jewe iwanje tangura samedi kuko samedi niho ntaja ku kazi rimwe rimwe ariko iyo benga mbwa ndagenda ku kazi jewe samedi ndavyuka hama nkakora isuku mu cumbi wanje aca ngenda muri sport mpejeje sport canza guteka canza guteka abana kameme bakabona ko hariho mama bakumva ko bari ivyo kurya natetse bakumva ko turi kumwe tukirigwana tukaryamana tugasangira ku isahani kubera hari igihe usanga turiko turagenda mu buzi bwa misi yose ugasanga ntituriko turaha umwanya abana ugasanga abana ntitukimenya indero yabo ahigeze ntitukimenya ibyo barimwo ntitukironka umwanya wo kuganira nabo ugasanga nyene turi mu bintu natwe ubwo tudatahora ivyo ari byo je rero niyo mpamvu iyo ndose akanya samedi ndaba okipe n'abana tugasangira tukagubwa neza hama saa sita tukarya doheje kufunga tukaryama tukaruhuka ku mugoroba namba byifashe neza tugasohokana abana tukaja gutembera canke tukigumira ngaha tukaraba filme musi wanje kabuheza abantu bakuzi canke bazi famille yawe we n'abana bawe muri abagenzi cyane yego avyo vaje ngene mu miranye urabizi yes muri abagenzi gose cyane gose ni kugena ubucuti n'umwana ni byiza cyane n'umuhungu kuganira ubucuti n'umwana ni byiza kuko arakwisanzurako bidasigura ko akubahuka mugabo arakwisanzurako nk'umuvyeyi hari igihe umwana muganira ubucuti ugasanga asigaye akubahuka ntakigutinya ntakigira nte mugabo nta n'akamaro ko umwana agutinya mugabo arakubaha yes Ovadia ni umwe mu bantu tumuzi akiri mutonya ushuko no musi ubona ko ari umusore ariko abantu benshi baramuzi nibaza ko kuva kera muri filime watanga kumushira muri filime akiri umwana mutonya akiri muto cyane gose ni kuvuga yuko wewe urafite urugendo rwawe rw'ubuzima d'abord busanzwe rwa business zawe ariko vyose urayifatanije no musi dodo hariho ubundi buzima amaze kugeramo donc hari experience z'ubuzima runaka amaze kugira ibanga ryo kuronigwa kwawe niriye ibanga ryo kuroranirwa kwawe muri business ndetse no mu buzima busanzwe sinaho ibyishatse kumba rero uri umwe mu bantu bamaze kugwana kenshi uri mu bantu bagwanye intambara nyinshi zitandukanye yes bamaze gupambana kenshi twege nizo gupambana kugira ngo ushobore gutera imbere meme n'iz'ubuzima busanzwe hari intama nyinshi wahuye nazo mugabo ntivyigeze bikubuza kubandanya gihe cyose dodo yagumye aduga ivyo bijanye n'urugo ibijanye na business ibanga niri ngo bituma wumva ati ko biri kose je ntabangana rimwe nakoresheje usibye gusenga nta kindi kintu buriya ibintu byose umuntu wese arafise urufatiro jewe nabikubariye igihe cyose iyo mbuze hirya no hino senga kuko nta handi mba numva hava solution nta handi mba numva hava gutwenga nta numva nosenga byancanze nkumva kweri ko ata kindi kintu nshoboye amata ashaka kumenya dudu yakuze ari umwana ameze gute nakuze ndumukobwa nyene nk'abandi oyo urazi igituma kubera ko nibaza ko kugira ngo umuntu abe avuga ati jewe nabuze ikintu runaka reka ndabe nje ku mavi biva nigira umwana yakuze hari umuntu avuga ati je nahuye n'iki kibazo
reka ndondere umuntu aza kumfasha bino bibazo ndondere donc umuntu ashobora yes ni ciri nkemurira izindi nzira ikibazo yes uciri izindi Anci nzira izindi nzira. nk'umudamu nka wewe yantuka canke umukobwa nkawe ndondere nk'umuntu w'umugabo ashobora kukimfasha ico ashaka kandi kunkemurira umunsi ico vrema kibazo barakemura ibibazo umuhabara kandi yandi majambo abahabara barakemura ibibazo muri bibema kabisa ukiri ngaho nyene reka ico kintu mbanze ndacishireko mbonera akagohe abagore canke abana b'abakobwa nukuri abahabara sinase ko babaho ariko twige gukora twige gukura amaboko mu mpuzu twige kurondera ivy'iwacu kuko harya burya iyo umuntu ariko araguha atari karakwereka iyo ukura ntaba ariko aragufasha kuko ivyo ariko araguha birahera rero ni vyiza ko umuntu ataguha ifi ahubwo akwigisha ukuntu biroba abantu benshi uno musi bashaka ubuzima bworoshe mugabo kugira uzotera intambwe ni kugira ubanze uce muri bwa buzima mugabo ukura amaboko mu mpuzu ukore kuko iyo uriko urakora uno musi biranka ejo bikanka hirya ejo bigakunda yego urumva rero urindiriye ngo nakaraza kumpa ashaka kuguha ejo naho bikanka ko aguha none nivyanka ko aguha uca ubigenza gute ugenda ugatora uwundi hirya ejo naho ugatora uwundi erega bazoguhanahana baraguhanahana none kubera iki tutokura amaboko mu mpuzu twebwe nyene tugakora Dodo hari igihe umukobwa w'umunyamuji ashobora kurondera bikanka akavuga ati jewe rero ko mbona ko natanguye business yanje vyanse nagize ukunya vyanse ndaronse umuntu aza arantamwo cyurura rukumva ati uze kuba muhira ndaza kukubwira je nibaza ko uwo muntu nawe nyene yoguha mugabo Franike je kungabira miliyoni 10 ntaco wobumfashije ahubwo nyigisha ingene ndazirondera jewe nyene ndazironderera burya umuntu aguha aba ariko arakonona ahubwo nawe nakwereka ingene nawe uhava uzirondera kuko ejo muzotandukana ashobora no gupfa n'umugabo wiwawe nakwigisha ingene urondera ubuzima ejo mushaka gutandukana kuko ntawumenya ejo uko bigenda ashaka kugenda ku kazi ntataha mugabo yamenyereye kuguha uca usanga ubuzima buriko burakugora kubera wamenyereye bwa buzima yantahaniye yansumiye yagiye kungira stoke yandihiye inzu yanguriye sipere yanguriye ibintu ugasanga uri umugore wicaye aho kubera iki batotwigisha ingene dukora abo bagabo natwe kubera iki batotwereka ati burya jewe nkora gutya ingoro nawe ndakwereka ingene ukora kugira twese dukore ukora ibi nanje nkora ibi usanga biriko biragenda neza nshaka dusubira gatoya ni ryari wamenye ko canke wumvise muri wowe guhagura uvuga ati no mbwirizwa ko umudamu akora uvuga ati jewe malgré tout reka mpaguruke mpambane jewe sinatanguye gukora ndi umudamu natanguye gukora ndi umukobwa je ndi umukobwa narumva ko mfise ishaka ryo gukora jewe niga kandi ico kintu kijya mbere ndakivuze kuri kamera jewe niga barashobora kumpa akajado poshe ngiye ku ishure kuko siniga mba muhira nigiye Bujumbura mugamba ruguru twadufaranga baguha uzogura agakotex uzogura utuvuta uzogura iki je naragenda nkaturanguza ibitumbura abo twiganye barabizi haraho duhora bagaca babinyuza kuzenza ku ishuri nkagenda nkarangura ibitumbura ishashe y'ibitumbura nayigura 1000 yabiri mu bitumbura 12 umva naca nunguka 200 ivyo birenga kumva nivyo nunguka ku munsi je nararangura ishashe 5 kandi zose zarahera uvuga warunguka 1000 narunguka 1000 ico 1000 ejo naho ngiye kurangura umva ndaza kunguka yandi gutyo ugaca usanga umutaye ndawufise na twa tuntu bambwira nzoyakoze ndaturusi canke nk'ubu ugasanga ndaranguye nk'igitenge ndacungutse ko ndagishiriye umuntu aciye anyungura amafaranga runaka aho nari umunyeshuri sinayibwagire mariage ugasanga ndagiye kurangura udukareso yego nkaca nshira abanyeshuri udukareso n'udusutye naturangura 200 ugaca bampa 500
fois ukabura yungutse turasanga ndayungutse umva batwaye zitanu wungutse n'abankoze umuti urumva ko natanguye d'abord ibintu jewe nkora no munsi ni ibintu namyemwo je namye nkunda kudandaza kadushingira ngaho nyene umukobwa yikorera amaze kumenyera amafaranga yiwe biragoye ko ufata ingingo uja kubaka zageze kugira gufata ingingo yo kubaka we umukobwa aba femme independante kabisa bana biragoye nibaza ko ivyo bintu atabuhamye bifisemo bon ubu rero ko ndi umudandaza sinzogira mariage wewe oye nkawe sinzi kabisa nkumaze kuri amafaranga yawe gadodo wewe biragoye nta rero umuntu tunakwigira Frank nagenda kubwiye ko 2025 nzogira mariage dodo bya vrai oya sinibaza zigituma namwe muraza kudufasha muri commentaire abadamu abakobwa bafise amafaranga muga nta musheri ndaro ariko 2025 nico kizere kugikura hehe none bazoza kundesha nshingira mariage mwabagabo mwe mwabasore ariko umuntu afite amahera apana umuntu asanzwe naho uzo budafise amafaranga dodo ya sinokwemera sinogushigikira ningo za kupresenta ikintu kimwe none ubu harongora amafaranga canke ni mariage y'abantu babiri bakundana dodo mwe muramutse mwe madame afite amafaranga mwe madamu beza bon murabizi mu bwinyi bwanyu hamba kandi agacarongorwa n'umuntu adafite amafaranga najuje comprenda nuru adu presence madafite amafaranga mwemerera wewe abantu bari inyuma ya kamera Jereka ndakubwira ikintu kimwe basi je nukuri ikintu na mparambwira Imana je sinshaka umugabo afise amafaranga nshaka umugabo nkunda kandi akijijwe nivyo bintu bibiri akijijwa kandi ankunda ivyisi tuzobirondera biraryoshe kugira umugabo wa wundi mugenda gukora akazi hama muvuye mugaca muja gusenga pana guca mu kabare mugaca mwigira gusenga mugaca mwitahira hama ni mwafa mugaca mwigira mwijuru ivyisi tuzobironka dodo canke turanabifise rega nibinyene oya dukiniza mirenge Zamirenge bivuye ku Mana n'amahoro. Yes, ukiri ngaho nyene. En fait, nikimena ko ndavuga aba famille independante nabo navuga dukwika muri komate muraza kudufasha. Sinzije ko noma nihinze mugabo mu vyumviro vyacu benshi dufise uko umu famille independante biragogira ubane nawe. Kubera ko uza gusanga avuga ati ku mafaranga yaje baza kufata uko ushatse. Natwaga abagabo dukorerwamo. Jewe icyo nasavye Imana irahize. Jewe nasavye Imana umugabo akijijwe c'est tout. Ashaka kuza yafise kuko nayo ntituyanka Imana izomuzana yafise muga nubwo atoba yafise jewe siyo ndiko ndahagararako pe amafaranga umuntu ashaka kuyagira akabura umunezero amafaranga umuntu ashaka kuyagira mugabo akarararira canke akirwararira mugabo murashobora kurara ubusa mukarara muryohewe kandi muvize ivyizigiro ko ejo muzoza none mwe mwagize wewe n'ujye n'umugore wawe mwari mufise amafaranga none ubwambere warabona iyo uko bizogenda mugo no musi bimeze neza kandi mushima Imana cyane aransomeshize cagira kansomesha kandi twisubira inyuma nacu gufata ingingo yo gukora mariage ni ibintu bigoye cyane gose sibyo ndaza gushaka dusubire ubwambere ikintu cyatumye umva ufata ingingo yo kuba ubatse kwengana gute Nubatse 22 Dijoro ukiri mutoya. Ni ibintu bimeze 22 ans. Bon ubukiri muto. Yes, ubukiri muto ni ibintu manza waroheje kuvuga gose manza manura. Oya ni bon manza manuze gatoya. Yes. Ni kimwe mu bintu bigoye gufata ingingo d'abord. Kuko warasinze bikuru utwi wawe waramaze kumenya kurondera. Uvuga ati gende jewe kubaka. Ntaramara kugira kuko no musuvuga ati kamaye ndondere kwanza mandondere inoti yiwanje. Ibintu byoroshe. Zarakoroheye. Jewe byaranyoroheye kuko ivyo nipfuza nivyo namusanganye nubwo bitagenze neza Satani akabiba akavyinjiramo kandi akadusumbya inguvu ndinze nemera ko tugira mariage nuko nabona ko ivyo nasavye Imana yarabifise Jesi nasavye Imana ngo umugabo afise amafaranga kandi no musi siwe nsaba Imana irabizi oya aho nyine cyane niyumvira donc ni bon umwa wagize mariage kandi binezerewe yarafite ivyo wari ukeneye mugabo
ni gute umuntu yohitamwo uwo bazokubakana akirinda no gutera swata kuri umunsi abajene benshi batera amaswata urabizi je nta swata nzotera kuko okay en fait Franike ubuzima bwo gusenga buratandukanye n'ubuzima bw'umupagani sovuga ngo ndumusenzi gose mugabo burya Imana n'umuvyeyi wacu kandi Imana turayibwira ivyo dushaka mu gihe rero twayibwiye bimwe twayibwira biraza hama tukabona ko ari vya bindi ari byo yes no munsi umujene akadukurikirana kuri umunsi abantu benshi bakunda kuvuga ngo abajene no munsi ningo zubu ntizikira murabizi mbona ko bavuga ariko siko bimeze bavuga yuko ingo zubu zitakirama ni gute umuntu yo kwirinda gutera swata ku muntu bazokubakana ko umuntu murinze mubana dodo mukabana nabi nibaza ko bitaba biryoshe urumva bavuze ko abajene bo batubaka ntibabeshe pe ingo nyinshi nawe dodo oya urabanza unyumvirize ingo nyinshi ziriko zirasambuka by'ukuri urashobora kumva ngo abantu baragize mariage bamaze 6 mu kumva bari muri divorce bamaze 3 mu kumva bari mu ntambara rero ivyo barabivuze n'ivyo mugabo jewe ndafise ukuntu ndavyiyumvira jewe ikintu niyumvira ko abo bantu bataba barakundanye haba harabayeho guprofitana wewe turashobora gukundana tugategura mariage ugasanga turamenyanye mugabo tumaze nka 3 mois turiko dutegura kugira ubukwe mugabo muri 3 mois ntituba turamenya yego ntituba turamenyana hama kandi ndafise ibindi bintu ndiko ndaraba Franike no mutipe tuzosohokana abantu bazobona ko ari umutipe ari presentable n'umutipe afise imodoka n'umutipe afise akazi keza mugabo kera ivyo ntivyo baraba kera barimvira kuzogira mariage atana amahera babona urumva hama bayarose bagaca bagira mariage bari bafise gwa rukundo rw'umwimerere mugubu mumenyana mu mezi abiri ko cyumva muri ko mutegura ukumva mugiye kurondera sare mu mezi abiri mwamubwiye kujya kuba murari hasare urumva cyangwa ugasanga wewe namba dukundana mbega wewe ufise amafaranga ngaha nanje mfise dukore gute muko bwa mbere ntivyari umva donc mariage zubu nuvuga ko abantu bo baraba materialiste bakundana ni guprofitana rero ndabifurije kudaprofitana nk'abantu utaragira ama mariage nko profitane zo kubakane no umutima ukunda ntuzo kubakane nuwo uri kurabona ibiriko birazunguruka no munsi kuko biriko birazunguruka mugabe je bishobora guhinduka yes katwishimiye gatonya rero twigarukiye kuri business ni Dodo Fashion korera muri Flick en Flac nshaka tuvuga ama service d'abord utanga kugira ngo n'umuntu atabitse ntazimire muri Dodo Fashion kuri ibiki hamwe muragenda kamera kabeko muri Dodo Fashion ubu ufise ibintu tarimo menyereye cyane muri Dodo Fashion ubu ndiko ndajya hiti mu kwambika abageni niwambika abageni mu gisagara ukuvuga umugeni atambare kwa Dodo n'ituziyo yambariye yego je sinaza ko no wabaho oya ubasi urubanza rwiwe ntigwabyoshe mwabakobwa muri Dodo Fashion dufise imfutano nziza z'abageni mwambara mu kabiko mushaza mu kabiko dufise n'imfutano nziza z'abakobwa bo muri service zigezweho ku buhinga bwa kino gihe nyene namwe muravyumva ariko rero n'impuzu ntitwabibagi nazo nyene zirahari z'abamama yes urimo madamu bavuga ko uno munsi mu gisagara bariko barakora ibintu kandi bigahurumbirwa cyane gose bibango baze ko ari iri nibaza ko atabanga rirerire ririmwo n'ubuntu bw'Imana abadandaza mufise amabanga menshi ariko Dodo no kuri kw'Imana abadandaza usanga bafise amahirizi amahirizi n'amahari duhirizi tunumugendana bakashira muri business utuntu kugira ngo abakiriya bagume baje kushira muri business soit tugendana canke washize hari ahantu mu gakwe gakwega bakiriya yo kandi abanyakayanza hari yanyi wanyu murakoresha gati cyane niko bavuga c'est vrai make muri make turagufise kamakenga
muga ntaho turahurira nagiye bwarondera twahurira nje numva ko nuba nagiyeyo no nibaza ko ako gati ni Imana yanje n'ukuri je nta muti nkoresha ivyo bintu vy'imiti nta muti nkoresha ariko n'ukuri je abakiriya ndabafise Imana ibahezagira abantu mumaze kuza muri Dodo Fashion n'abataraza ndabahamagaye muze mutume mbega abakiriya Franike nibo batuma ngo mavyibuha nimuze nitagatire mererwe neza owe sizorenza kandi ngoma nkora siporo kaudasibo kujya amafiriti none reka nirire sha n'amamayoneze reka nirire nimuze munshorere munteze imbere nimwe mutuma ndyoherwa nimwe mutuma ubuzima bubandanya nimwe mutuma abana banje ubuzima buryoha nkabarerana umutima mwiza nkabarera ta stress ku matazi adresse tugire ko tuma adresse ku matazi adresse nkorera muri Fric en Frac muri 1620 ni kuri niveau ya mbere uwari wese wobaza aca kwereka uwari wese wobaza ati Dodo Fashion ucinjiranya muri Fric en Frac ucinjira gusa abantu ucubona ifoto iri ko umugore asa gutya umugore mwiza yisuri ucumubona ucubona n'ivyandiko ahanditse Dodo Fashion ni imbere ya Capline en face ya station ya station ni yitwa ku masambusa ku masambusa naho bazi none se barahazi Bone baza ko nshaka ni Bajas Menga ijya station canke nubwo woba uri kuri oya nabwo woba uri kuri ntuzenya kuri Palais des Arts ucubona galeri iri imbere ya Palais des Arts yitwa Fric en Frac Palais des Arts yego Palais des Arts iri he Palais des Arts iri imbere ya Fric en Frac Palais des Arts yego oya ntahazi ava ruguru nivyo Palais des Arts yari ariko Palais des Arts hari abantu babiri oya birarabana vya vrai nagira kurabana baraye imiryango nagira ucenda bikema ibintu ko nimwe vya Palais des Arts akumvira ngo Paris bizo bari mu mutwe ko nimvira ko Paris yari zira ko ndiyumvira rero murahawe ikaze karibu mu nteze imbere ku bantu bashaka kwambara kandi bakabekwa twigarukire kandi rero hari sije ndashaka tuganiraho gatonya ni umuryango donc abavyeyi b'umwana barashobora genre guca umwana mu muryango hanyuma umwana canke abana barafise kwihitiramwo canke guca inzira zabo bakagira mariage mu gihe abavyeyi batabashigikiye utfata karoro umukobwa umwana wawe ntiwanezerewe n'umuntu bagiye kubana bashobora kumubuza umwana ku buryo heba kuja kurongorwa ahantu runaka barababuza ariko hariho ababirenzako muga je sinobirenzako ntibaze ko abavyeyi bashobora kuba bakoze amakosa nabo nyine ubwabo bagaca umwana mu muryango buriya Franike abavyeyi batubwira ko ari burya umuvyeyi ni ikintu giteye ubwoba harya umuvyeyi akuvumye umuvumo uragufata rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo ivyo muzo mbega bavuga ngo ivyo muzo donc umuvyeyi akubujije ikintu ukakirengako kirashobora kuzobandanya kikubera umuvumo rero ni vyiza ko ugenda mu rugo umuvyeyi yaguhezagiye ukajana umugisha w'umuvyeyi uzurabe niyo umugize urubanza umuntu wa mbere atangura kwipfuriza umugisha n'umuvyeyi no mu ijambo niwe atangura kuguhezagira niwe atangura kwipfuriza ibi na biriya eske nta gihe umuvyeyi nawe ajya mu ikosa ugasanga izo ngingo yafashe yazifashe nabi mugabo ugasanga zigiye gukora ku mwana ayo makosa arashobora kuba yayakoze mugabo wewe genda buke muganirize nk'umuvyeyi wawe uce bugufi muganire mubiheze ku buryo ugenda kugira mariage cyukuri umuvyeyi anezerewe arashobora kuba yagize amakosa ndavyumva mugabo banza umuha umwanya birakubuza programme zawe za mariage mutifungo kubera ko byagize kubona gadoda jewe nozihagarika hako ngenda umuvyeyi nta nabona ifitiye nico kibazo mfise sinagiriwe amahirwe mugabo ntaco nshima Imana abandi bazogutanga none muri 2025 muri 2025 ovadi arabizi kandi irazo gutanga yarampaye n'uruhusha ubu
bwa mbere yaranyankiye kandi ndamushimira yarahubwiye gutugambira kagira inkuru yarahubwiye ngo yari yarambujije ko ntazogira mariage n'undi mu papa atari papa wiwe ariko ubu yaranyemereye Aruva yaraciye ubwenge ukubure ko iki yakwemereye jean waratahuye igituma yakwemereye cyane reka sinatahuye impamvu mugabo narumva ko sinifuza kuzogira mariage abana banje batavyumva kandi batumva ko babikunze rero Imana yarabikoze barabikunda barabishaka hasigaye ko ndongo umugabo okay oya unyadeja ko babwiye yuko 2025 kuri rero ndakurera amapere ntuzoyakira ntibace bikikamukiza bizovana wari wese ntaca aza ngo nzoca nemera ntuzocuza wigize umukizi wa ngo nzoca nemera azogusaba gusenga nzobanza nsenga Imana hama numve ko Imana ivyemeye ukiri ngaho nyene hari ikintu ico nyene cyaho vadia donc kuba yari yakubuje ati mama nukuri ntuzohavuro donc ugira mariage undi mpapa atari papa wanje nivyo kuneza y'umwana kubera ko hari abantu ari abagabo bazi ugasanga bariko bafata nabi mugabo wowe mu gihe ubishaka urubaze ko umwana yo tumufata ingiyo nkiyo wanje vuga ati no ndashushe kabisa jewe kabisa wapi sinyeshe kwivuriza hanze waje jewe ku bwanje numva nkoze ikintu umwana atishimiye nta nico nokora nk'ivyo ukunda je ntivyo ukunda vraiment ntavyo noshobora oya igira umwana uzoja kumusigurira mu nyuma kigarire umwana agenze kuwunya akabanza kamusigurira mukavyumva kumwe akumva ko ari amahoro birasinda mukomeretse faje bwonda racobye uburariteguye mbe yiga mukanga huwunya 5e ubugize mu gatanu uduhamagare urakujije uduhamagare ukiri umubazi mune banaze muri ga 5e marakutse Mwiga mu gatanu arakuza akamashuri aranyanye kwijuru. Badiya yajyana. Izi saha yajyana. Yawe yamaze kujyana. Yes. Ni wagira umubazi uduki. Anzo tumwibariza. Ko deja numwana akuze. Badiya arakuze arishura neza. N'umukinyi mwiza. Uzo wice kariyeri yiwe. Oya sinzoyica ariko nabanje kureka kugira banze yige kuko arabikunda gose. Icyo mutwara umwanya wo kwiga. Bidasubira kwiga azarasubira no gufata umwanya ngo azosubira kubikina yiga secondaire ati akuni iyi program avuga ati uyu n'umwanya wo kina filme uyu n'umwanya wo kwiga. Bon akashaka udusozera ko ni kano onye still ni mu rugo kubera ko no munsi ingo nyinshi kuzira babara abajoni benshi no munsi barikora babara ne ko kumujana mu vyo mu rugo kandi je ntari mu rugo uri mu rugo sawa nkunda gutera gahinda oya bon en fait ni uno munsi ingo nyinshi zirababaye ndazo bafite abagenzi benshi ushobora kumva ababwira ati jewe kabisa bimeze nabi mu rugo jewe bimeze nabi mu rugo jewe bimeze nabi mu rugo ni gute umuntu yogira kugira ngo agire urugo kwitsa jewe ico kintu mbona ndacimvira kumva nenga kirangoye kugira abantu ingo z'ubu nyinshi ziri mu byo bibazo cyane uraganira n'uyu akakubwira uko cyane besha bonda kumva ibumvise mvuze ngo nzogira mariage ngo uzobireke abireke nagira ni sawa uzobireke mu rugo ni stress ariko jewe kiraze kina mpara nibaza nicyaga ndi nagarukako abantu benshi bari kwagira mariage ntibakundanye hama ikindi naco kigira kabiri hora niyumvira kuko abariko barahukana saba jene gusa n'abazimaze n'igihe barahukana cyangwa kumva babanye nabi ariko mpora nimvira ko rimwe na rimwe cyane bakaba hari igihe babishira mu ruhara kugira urugo rubihe ndakubwira impamvu nk'ubu uri kuva mu gatondo uravugisha umugore wawe twavuganye wamubwiye apeti yakubwiye ko agira fungure wamubwiye nako afungura wamubwiye ko nakugaburiye nagomba nkuri yarabizi ko nza gufungura namubwiye yarabizi urumva abagabo benshi bamaze gushikana abagore mu rugo ntibasubira kubitaho menga yashitse yasumye byahetse namuhaye rasiyo sawa ariko abagore barakeneye babagabo babitaho babitwararika babahakeya
urumva yumve nyene ko umenga biracameze kwa kundi mukiri muri fiançailles abantu benshi rero bamaze gushika mu rugo menga birahindutse menga ico wari wifuza uragishikiriye uragihejeje nasumye sawa mugasanga umusi wose uraheze na message utigeze umwandikira ugasanga abagore banyu ntimuriko murabaha keya urumva rero abagore benshi baba bashaka barakunda abagabo babitaho ugasanga twa tujambo turyoshe aduheruka cagiye muri fiançailles niweruka kumubwira ko aberewe niweruka kumubwira ko ari mwiza kumuta neza ugasanga uno munsi ntavyo ukibona urumva rero zamurabikora abashe erega imana iyo itanze urugo burya urugo iyo rubahegwiza n'ijuru rya kabiri kandi umenye ko umugore harya umugore ni ikintu kinini mu rugo umugore ni ikintu kinini kuko warahevye so na nyoko uza kubana n'umugore muhuye ntimuzinanye mukutse amenye yuzuye akana muguje kubana nawe afise ubuzima bwawe bwose uraheba ugasinzira ukanavuga urashobora no kuryama ejo ukavyuka wapfuye bishatse mugo uwo muntu murabanye noneho umva wundi muntu wokwitwareka gusumba uwo muntu arinde bagabo kuki mudatanga kiya ku bagore banyu mwumva ari abantu bingira akamaro ku buzima bwanyu nite abagore banyu mu bakunde abagore natwe dusabwa kubaha burya umugore kubaha birimwo vyose umugore yubasha umugabo abagabo dukunda ivyubahiro urabizi abagabo mukunda ivyubahiro hama hamwe n'ivyo abagore tusabwa gusengera ingo zacu kuko abagabo benshi ntibasengera urugo burya ko n'akazi k'abagore abagore nababwiye bavyumvise abagore nabo bakwiye gusengera urugo mwabagore mwavyumvise nahejeje yes hama ikindi naco nibaza ko mwumvise ingene umugore ngutegerezwa kumuhakira abantu bategerezwa kuzana kandidatire zabo mukabazanira utugifti ngari karumva umujene si umujene gusa n'umutama afise abakwe n'abakazana uriya mutama kazi wawe none musi aracakeneye twa tujambo iki naco tuyakira ku muntu nawe wa 2025 uze witegura byose byakeneye udafise keya ebana hariya uganuse kuvuga ngo amafaranga ni byose sinumva umugabo azoza muri runo rugo canke n'urundi asanga ibintu vyuzuye kuno wone ari muri parking hari umuduga abana babayeho neza biga ku mashuri meza hamucuza atari miliyoni 10 ufise kuri konti uzobuje gukora azoje gukwibuyo onya kabisa nawe usanga ari we Imana yambikiye azoje mu matungo yawe usanga ari we mugabo wanje Imana yambikiye tuje ku mapfu usanga umugisha we wugariye kuri jewe nawe ushobora gusanga umugisha wugariye kuri jewe kandi uri umunyamugisha uri umunyamugisha yes reka dusozere twibutsa abantu mu Kwadodo Fashion ukeneye kwanza kwambara ukabego surtout mu manzi muri mariage gukwa none kugira ngo ambare ivutano nziza utayambariye Kwadodo Fashion wayambariye he tubwiza makuru vyavure wayambariye he kugira ngo wambare uno musa n'ibintu by'abagabo bidandaza oya abagabo ndiko ndabiheba abagabo ntibagura abagabo bagura impuzu gake murasarisha ahubwo oyaha abagore mwibebeza kabisa usanga umugore aguze nk'impuzu mu kwezi aguze impuzu zitatu ariko umugabo ipantaro imwe ayiguze n'ishati ukwezi kose ugashobora guhera yes tubibutsa rero ikibanza na nimero kumbure umuntu adashobora gushika muri ville kugira ngo ashobore kubakura ko akeneye akantu inimero yanje mushaka kuntora ko kugira tubatunganirize ni 68 95 98 65 68 nabimbaze mu kirundi 68 95 98 niyo nimero yanje niyo nkoresha kuri apele niyo nkoresha kuri WhatsApp 68 95 68 95 98 65 68 95 98 65 yes aho ni mu kirundi ntazari gushobora ucabinja narashitse Bujumbura ndi problem gisagara kabisa cyarabahindu ndagushimisha ne dodo murakaze nawe twakiriye neza no twagutega surprise uri mu gikoni gusa twabonye ubuzima bw'abastare banyu abantu mukunda nkumenga mwamuza kumushorera muri ville umuntu mengo ntaja mu gikoni mugabo n'umudamu mwiza aja mu gikoni bakoze cyane
nanje ndabashimiye nubwo bankubise surprise nagiye mbona bansanga mu gikoni yambaye acambaye na tennis de sport problème ariko ni sawa si kama bakubona mu makiyaje utesa nka kuriya mugabo mwana ko n'ubu nsa neza nubwo ntisi uyo bwiza kabisa bwo urahari yego muntu ushaka kuma kuhera neza amurondere urakoze cyane Imana guhizagire cyane gose merci beaucoup Yesu shimira abakunzi ba African TV ndashimiye abakunzi ba African TV ndashimiye n'abakunzi banje mwakoze kudutega amatwi ibitagenze neza mutubabarira ivyo Frank yagumye amvugisha bitagenewe mutubabarira Imana ibahe umugisha yes murakoze cyane gose twibutsa kandi ushaka kwambara neza niko dudufasha ni muri free Frank winjiye gusa uwo baza wese ahita kwereka ati ntihe badandariza hari imvutano nziza zimeze neza umushobora kwambara hamwe n'umuntu uciye akavuga ati vraiment uyu muntu niwe yes merci beaucoup wakoze kudukurikirana gusaba gura subscribe asante sana